ashaka amahera ashaka no guteza imbere igihugu avuga ati jewe abajene ndabaha akazi bakore cyabakora amashi urumva bamwe saa 9 baratasha iyindi ekipi ice yinjiye bishobotse igeze saa 4 z'ijoro icitaha iyindi yinjire igeze mu gitondo setera wow eske kweri entreprise nka nyinshi zikoze uko wombwira yuko hari abashomeri benshi uzosubira kubona nk'umuntu agomba kugurura in alimentation canke banke yo yugurura hanyuma gacaza arakurakuranya abakozi abarungika muri formation mu kindi gihugu nko muri Kenya Anafrike niho nabonye bazi cari cakazi yego nta mwanya wo gutakaza uriho niyo umuntu umuhonyoye ntavuga ngo uramponyoye bikogwa nako kazi babahaye bakagakunda cyane kugira gatera imbere noneho baduga imishahara noneho akazi gakuze baca babatuma bene wabo zana bandi bahejeje amashure zana bandi kugira ngo bagume barondegwa noneho ubushomeri bugabanuki mwebwe nkuko mwabitubwiye mwabaye mu bigo bitandukanye kandi muri bamwe bashoboye kugaruka mu Burundi mukashaka gufasha abandi bantu bashaka gufasha abajene muri ko muraraba mu bindi bihugu mwabayemo bega n'ikihe kintu baturushije kituma bateye imbere gusumba twebwe iyo turiko turaraba abantu babaye mu mahanga iyo bagarutse mu Burundi usanga ari abantu abanyamwete nibo baca bakoresha na jambo ngo time is money sinzi ko baba baratahuye yuko umwanya n'amafaranga ico coco nk'abantu babaye mu Burundi mu mahanga mwakitubwira kwiki bakunzi bagaciro media turamutse cyane yabagati mu gizo cy'u Burundi canke abare kujya amazi katubifuriza amahoro y'Imana mugire aho muba mwubahwe ntandi dusanga ibiganiro by'akatarabone kandi ugaciro media ibanga y'abatunzi nkuko mubona ku maskrini turi kumwe n'umutama adasanzwe Mustafa ubushize twaraganiye ikiganiro ariko atubwira uburyo dushobora kugwiza ibintu byinshi mushaka gukora harimo amaresitora harimo n'ibindi bintu abajene kugira ngo bashoye kuronka akazi rero tugiye kugira ikiganiro kugiranira kandi ikiganiro tubamagarira kandi ngo mudutege abiri mudutege yombi reka tugoye kaze mutama Mustafa ego banyakubahwa jewe ico nakebura abajene cambere mwe muravuze ngo bahejeje humanite bashoye kugira ivyo bakora ariko mumbabarira nanje suko ndabibona ahubwo bahejeje humanite bora bingene biga université binashobotse bakiga le métier kuko niyo usanga utaburi cukora wize métier urashobora no gusanga wikorera ivyawe cyane naho udakora ivyawe usanga uri beaucoup sollicité ugaca usanga ubuzima bwawe bumeze neza kubera wize métier nayo uhejeje humanite gusanga ucuja kurondera ivyo ukora vyiwawe Jesu ko ndabibona yoba aciye hagufi yoba deviye ihe amashure ashobora kumananira atayahejeje mugabo akaba ashoboye gukora ibintu vy'imyuga agashobora gusaba akazi aho babikora agashobora kubazi icakora kubera kuba yarabiciyemwo nibimera nk'abari baba batabiciyemwo ku byukuri ndavye mbona yuko ubu uye ni avantage yego kubera umwana usanga bamwigisha gukora ibinabiriya de métier yego rero biraryoshe umuntu naho ari kabandanya yiga biraryoshe yuko yiga nibijanye no gukora ibintu vy'imyuga ico mbona jewe abajene ntiborira kuronka akazi kubera bakreya ubuzije mbona bahari gusa hakeneye ko habaho abajene bari honnête bakaba honnête ng'akarorero nk'umuntu agize recrutement akamenya yuko arocrise les jeunes qui peuvent travailler sans supervision
gutyo rero n'uwo yuguruye entreprise icishinga imizi igakomera bigaca bituma abajene baca baguma baronka akazi kubera ko ya entreprise iguma ikura kubera ikorwamwo n'abantu bakora sans supervision bakora nk'abikorera. Problème ihari les jeunes uno munsi bahaye akazi urumva bakura bakujisha rero bo kwikebuka baronsa akazi bagakora gusumba uko yo kwikorera kugira ya entreprise igume yaguka noneho mwene yo nawe agume yifuza abandi bakoze agume yifuza abandi bakoze. Nk'akarorero jewe narigeze gufasha umuntu mu kushinga restaurant siniyindi ni la détente avenue de large nayitanguyemwo ifise abakozi nkeka batarenga 6 mugabo ku myaka mikeyi naringeze ku bakozi 60 ubushize wari wakitubariye nari nakibabwiye yego rero ivyo bituruka ku bakozi ubufise kuko entreprise n'abakozi bo bonyene bo banza bakagira umutima wo gukunda ibikorwa nako kazi babahaye bakagakunda cyane kugira gatera imbere noneho baduga imishahara noneho akazi gakuze baca babatuma bene wabo zana abandi bahejeje amashure zana abandi kugira ngo bagume barondegwa noneho ubushomeri bugabanuke. Okay, mwebwe nkuko mwabitubwiye mwabaye mu bigo bitandukanye kandi muri bamwe bashoboye kugaruka mu Burundi mukashaka gufasha abandi bantu bashaka gufasha abajene muri ko muraraba mu bindi bihugu mwabayemo bega niki kintu baturushije kituma bateye imbere gusumba twebwe? Jewe mbere mumbaje ikibazo ciza burya no muri Kenya jewe narakoresha abajene bahejeza humanite imbere yuko baja kuri kaminuza. Yego ho mugani vyari ibintu bihanitse nabaha ku distribute imikate. Narakira nk'amakamyonete y'imikate nabo nkabaha imikate bakadistribute ku makinga bagenda kuranguza ku ma alimentation ku mabutike. Hanyuma après-midi bakaja kwegeranya amahera. Yego urumva rero ngombye kukubwira no kuvuga ico badusumbya n'ikihe baradusumbya daboro ububangutsi kandi gukunda akazi. Iyo turiko turaraba abantu babaye mu mahanga iyo bagarutse mu Burundi usanga ari abantu abanyamwete nibo bace bakoresha na ya jambo ngo time is money. Sinzi ko baba baratahuye yuko umwanya n'amafaranga ico coco nk'abantu babaye mu Burundi mu mahanga mwakitubwira kwiki? No kuvuga jewe nk'ibihugu vyose nabayemwo no vuga ariko dushimira Imana ubu ntimwinegure ugwaruka gu Burundi ubu uye rugeze heza. Imana ishimwe rugeze heza rugeze heza kuko ndasanga mu bisi hari mu convoyeur w'umwigeme ahandi ndasanga y'umudamu. Umva ni intambwe ubu ariko barajijuka. Yego no kuvuga mu bindi bihugu urashaka gusanga hariho restaurant yugara gusa à la fin de l'année kugira ngo abakozi baje gufeta nouvelle. Ubundi ugasanga ndifise na 15 minutes de fermeture. Ikora amasaha 28 ku 28 bagomborana gusa bagomborana. None bagomborana none uvuga yuko ari umukozi aguma ayo masaha yose turuna ndumva ko hacabaho shift zitatu. None nk'ubu nka entreprise imwe yose mu entreprise uzi mu Burundi yoshiraho shift zitatu ntabwo ubona yuko baca barokrita abakozi benshi. Ico rero ucumve yuko naco nyene kiri mu bituma abashomeri benshi bataronka ubuzi kubera amasaha dufise yo gukora twebwe ni make cyane.
raba abantu barashika mu buzi yego 7:30 utashe ubye wite abenshi ngo saa 9:30 ngo turatashe eske kuva wite ubye 7:30 gushika 15:30 ngo kweri ubwo bona ayo masaha atari makeyi cyane rero dufata nka entreprise y'umuntu ashaka amahera ashaka no guteza imbere igihugu avuga ati jewe abajene ndabaha akazi bakore cyabakora amashi urumva bamwe saa 9 baratashe iyindi ekipi ice yinjiye bishobotse igeze saa 4 z'ijoro icitaha iyindi yinjire igeze mu gitondo 7. Wow. Eske kweri entreprise nka nyinshi zikoze uko wombwira yuko hari abashomeri benshi uzosubira kubona Jamais. Kandi production nayo izoca yiyongera. Aho nyine ukiraho muta hari akantu je murambona tuko turaba ama service washaka turavye kuri service za leta, service z'abikorera itwabo. Uriko wana jana tufatira muri banki ugiye gutora amafaranga urashobora kuyabura acaye bakubwira ngo sasa ngo bagiye kuruhuka. Gute umuntu ashaka no kugemura amafaranga agiye kuyabitsa abura we mwakirira. Kandi yari amafaranga ariko arasirikira kugira ashobore gufasha mu iterambere. Ico kintu naco nibaza yuko naco nico keri intamba muri bimwe bituma tutashikira ku rundi rugezo gutera imbere. Nkuko uri kuravuga ico kintu c'ama shift nanje mbona ndacyumvirako. Nibaza yuko ico kintu nk'abari kwadukurikirana abafise ama company vraiment ari ikintu bakwiye gushira imbere bakumva ko ari ikintu gikwiye gukorwa. Hari ibindi bihugu twumva bivuga ngo ntibugara ushaka kuja mu isoko ngo uburi ivyo usuma. Hari igihe uja ku isoko ugiye gusoma avuga ngo 17 zirageze ngo turugaye kandi abantu ariko baraza. Nibaza yuko ako kantu nkuko yivuze ari ikintu gishobora kuba mu Burundi tutaratahura neza. Sinzi ico kogwa byokorwa n'abandi. Misanzwe jewe uko ndabibona uko ciyumviro ciwanje. Nk'umuntu agomba kugurura in alimentation canke banke yo yugurura hanyuma agacaza arakurakuranya abakozi abarungika muri formation mu kindi gihugu nko muri Kenya Anafrike niho nabonye bazi cari cakazi yego nta mwanya wo gutakaza uriho niyo umuntu umuhonyoye ntavuga ngo uramponyoye kirazira ararengana na ukarengana ko nta mwanya afise wo kukuvugisha ngo urambonyoye. Rero kubera ino naho biruko baracyakorera muri lanterne kubera bavukiye Burundi bizi Burundi. Rero ni vyiza yuko hamwe ne entreprise yoza arabarungika hanze amezi 3 bagaca bagaruka kumukorera kugira ngo noneho baje bazanane ritme yindi noneho igikugu gice naco gitera imbere gose kubera ko mu gukora bakorana umurindi w'umuvuduko munini apana muri lalandi ko hari umuntu ari kaguha service wiyumvira nenguye umuntu kumwisho ukwezi bazomuhemba amafaranga kwi umunsi umwe hariho banki nari ndimwo noneho niba hari ibihera bariko baraharura numva undi ababwira ariko ayo mahera tuzoyaharurejo mugabe icyo gikorwa ugomba urazi iyo wogikora ejo ushikira mu kindi kugira ngo wa wundi na wahemba aganye ibikorwa vyinshi. Rero ico naco nyakiri mu bidusubiza inyuma. Nibaza yuko twobitahura canke abafise ibintu binini bikorwa mu Burundi bizana amafaranga botahura shift abantu kandi tuba tubiraba tubwirana ibiganiro n'aba diaspora aba muri Canada za Amerika baratubwira ko bashaka gukora nk'ubuzi bune ku munsi akaba afite hanze gukora shift isaha 2 ahandi isaha 2 ugasanga yinjiza amahera menshi ku munsi ateye ubwoba. None twebwe habura iki kugira ngo ivyo bintu bishoboke gamutama staff. Jewe mu mbabarire nuko mpava nsubira mu byo nababwiye. An Egypt nakora muri shift 3. Nukuvuga maze kumenyera saa 10 nabangiye mu kazi. Ndafise ibikorwa nabampejeje a 8h.
gacaza ngafata kayi n'ingoga n'agakate n'agafromage ngacanja mu bindi bikorwa ntangura biza guhera akatorozera akatorozera ngacanza ngafungura n'ingoga ngafata agapoze k'isaha imwe gacansubirayo mu kazi kandi nkaza gutaha rero mu ijoro ya nibaza yuko bavyumvise abadukurikirana kuri Agaciro Media tuja ku musozo akabazo nagomba kubaza k'inkora mutima nkuko tuvuze ati mbega ni gute abajene bashobora gukrea akazi bavuye ku ishuri baje za university uyu munsi kugira ngo ubushomeri bushobore kugabanuka wavuze yuko dutegerezwa gutahura yuko gukorera hamwe ico ni cyambere kutagaya akazi hama abakreye ubuzi batanga akazi bakabukora n'umutima ubikunze rero nivyo nibaza ko barakurira Agaciro Media nkuko ikiganiro dukora keshi nibanga ry'abatunzi aho dutumira abantu bashoboye gutera intambwe mu buryo bwo guturonka amafaranga kandi nibaza ko mu bayarose urimo ya rero nibaza yuko bavyumva kandi baravyumva baradukurikirana akabazo kanyuma numva no kubaza Mutamu Mustafa wabivuze vyinshi ariko none yuko hari abarundi benshi uyu munsi ko bava hanze bakaza gufasha nka mwebwe murimwo mbega abadukurikirana n'abatwumviriza yaba hari abari mu Burundi cyangwa abari hanze kugira uyu munsi uburundi bugere kwijya mbono nkuko umunyene cyubahiro mukuru w'igihugu abivuga yuko muri 2040 igihugu cifashe muri 2060 igihugu giteye imbere mwebwe kuri mwebwe nibihe bintu mubona twofatira ko byotuma tugira mu iyo myaka bega ni mpaka dushike ku iyo myaka kugira ngo Burundi buzowe igihugu biteye imbere nk'ibindi bihugu nibaza yuko ahico mu bivugako icyambere abarundi dukunda igihugu cacu aho umuntu wese bamuhaye akazi twirinde guha akazi umuntu tumusavye igiturire twirinde kunyonyeza aho turongoye hanyuma tugerageze kugira imitwe yiyumvira cyane kuko ntiwumve ngo umuntu arakreya ikintu urafata amezi 4 5 6 ugorobeza ku meza uriko uriyumvira iyo projet uzodemara none iyo projet kavuka ukaheza ukayikurikirana igatera imbere nayo kuvuga ati ni ibihe boshiramwe uburyo kugira ngo noneho ico gihe muvuze kizogere igihugu kimeze neza mu by'ubutunzi jewe ntavyo novugira ngaha kwera abahinga ndazi barahari abahinga barahari benshi ndabazi bari mu gihugu abandi bari hanze dushimira Imana mushobora byose iyo yaduhaye uyu nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi General Major ndashimiye Evariste mwese natwebwe tumushigikiye n'ijya myaka bavuga irashobora kudashika ngira ngo wewe ndukunze gutembera mu ntara za ruguru urasanga umushomeri ataraba amboshe na rimwe yaguze inyana y'inka mu mahera yiwe jewe ahumvuka jewe abanyeshuri bahejeje za imanite batarakora ahantu na hamwe birirwa baragura inyana z'inka kandi inyana z'inka ubu zirazimvye none se amafaranga cyane none kera ivyo vyariho nende wumva ko tugeze ku rwego rwiza cyane rero nivyo kwishimira rero iyo myaka bavuga Jesse mbona nuko izoshika kugira ngo bimere uko Burundi bari gutera imbere dufise amabarabara meza ndizoshika kuko turiko tugenda neza cyane nibaza yuko ni uko bivuga nkuko twagize sije tuvuga yuko uburyo dushaka gukora kazi igihugu giteye imbere igihugu kikaba gifise vyose gifise mu buryo vyose mu bisata vyose nibaza nabaje nta bushomeri busura kuhaba
tubashimira cyane rero Mustafa mwashoboye kuganira natwe sinzi ko hariho akajambo mumva mukongera ko kugira ngo dushe kurangitsa ikiganiro akajambo nuko n'abajene n'abatarabajene bakunda gufungura botumberaho ndije mfungurira neza abantu ndafise amaroseta amwe abandi badafise hanyuma n'abayafise nabo ugasanga hari igihe badafise abakozi bari experiment ugasanga ntibayakora neza ko mirifo kuko amaroseta amwe nije nayasohoye rero nk'amapure au fromage masangara gratine aux épinards escalope de bœuf à la milanaise des canards des lapins des croques lorraines quiche lorraine des pizzas des hamburgers eka n'amaseremoni atandukanye ngaha ndayakira rero ngudukeneye kutubaza ikintu nawe yo turonka kuri 69 366 663 canke 61 157 725 ngaha kuri Entente Sportive de Bujumbura au centre-ville tout près de Hôtel Sousedinir avenue Nicolas Mayugi numéro 3 swimming pool view bar restaurant au bord de la piscine nous vous remercions. No nubwo gize harakantu uvuze binge bintu byose wavuze mbega abantu bose babikeneye bashaka kubironka cyose numvise udondaguye nyakubawa ivyo ni bikeyi ivyo nivyo nashoboye kuvuga sino bivuga byose byo dushoboye gukora ngo ndabivugire ngaha ni byinshi cyane hajya tuvise meni iririshe nibitari kuri meni ubivuze je ndabigukorera cyangwa uvuze uti mpindurira mezuku nukuvuga naha ubufise amagara make hariho abantu usanga bafise amagara make nk'abantu bamaze gukura ndakuravye ndamenya ati uyu ndamutegurira ibi nibi nivyo bimubereye hari nk'uwundi avuga ati nararushe cyane nagize voyage kunuku nofungura iki njamenye ibifungwa ndamuteguriye abijanye n'amagara yiwe n'umwanya arimwo hari nk'uwundi avuga ati naranyoye cyane none n'uwo mfungurira iki ndazi ropa njengeda kumutegurira da 30 minutes ifashe akaca yumva aratanguye kurekipera energy yari yatakaje murakoze cyane tubashimire cyane bakunzi ba Gaciro Media tubashimira mwamudukurikirana buri munsi mwavyumvise Mutama Mustafa ivyo yaje kutubwira aje kutwigisha uburyo dushobora gutera imbere uburyo dushobora gukira akazi uburyo dushobora gushira amaboko mu muzi ariko tuze dukorere hamwe iyo turose akazi naho tugakora n'umutima ukunze hama yavuze ivyo akora restaurant yiwe iri kuri Entente Sportive twa swimming pool view bar restaurant nuko restaurant nziza cyane tubaha akazi kugira ngo muze gufungura imfungurwa zigezweho n'umuntu abikora neza cyane rero tubashimire cyane tubabwira ngo mugire subscribe mugire partage kugira ngo dushikare ubutumwa bushike kuri bose dushike gutera imbere murakoze cyane bye bye naho butaha